Kwisoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Kuva mu mwaka wa 2007 Leta y'u Burundi yaratanguje umugambi yasabwe ni banki y'isi yose wo gushira mu minwe y'abikorera utwabo gisata cikawe. Ariko leta iheruka gushikiriza ko igiye isubiza akarenge muri ico gisata isigura ko hari bitariko bigenda neza. Mbega hamwe vyoja mu ngiro umurimyi w'ikawa zokunguka canke azohomba. Ivyo nivyo tugira duce hirya no hino mu kigabane Kwisoko co kuri 2026 gitugutuku mwaka wa 2019. Thierry Bigina byinje ngenda kebashikirize kaze. Igitegwa cikawa cashitse mu Burundi mu myaka y'igihumbi 1920 kizanywe n'abazungu bakoloniza Burundi bagiye kwigwiza mu myaka y'igihumbi 1950 kuva ico gihe ikawa cabaye igitegwa njabuka amazi kizanira amafaranga menshi y'agaciro igihugu kikazanira amafaranga n'abanyagihugu batari bamenyeye kurima ivyo bashora. Umugambi wa leta wo gusubiza minwe yayo igisata cikawa utuma bamwe mu banyagihugu bibaza ko bagiye kuhatorera koyokwe. Mugenzi wacu Parfait mudasigana wa Radio Inzamba yaravuganye n'umunyagihugu wo mu Kayanza. Muri iyi minsi rero twarumvise yuko leta icyo gisata igomba kugisubirana mu ntoke zacu, tukibaza yuko leta ari umuvyeyi wa bose izokwibuka umurimyi nkeka nuko kugira ngo isubirane icyo gisata ari uko ibona umurimyi nkeka ariko arahahombera kuko uruhombo ari runini cyane ko abo nyene bikorera utwabo tutamenya ko bungutse nuko bahombye kugira ngo batuduze kukiyo uko yamara 500 gahiga kwiza kaba zitunguka canke zunguka ukabona na kimwe nkeka babonye bati bogisubirana twabaduza amahera hanyuma igitego kikaba kigasubira gutera imbere. Kuwa 15 gitugutu no mwaka niho umushikanganje ubunini n'ubworozi Deogide Rurema mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru yatomora icatumye leta y'u Burundi itekanya gusubiza akarenge muri ico gisata. Hariho raporo zatanzwe n'umuhinga arumgiswe ni banki y'isi yose akaba n'amaraporo agera 3 twatunganije ku rwego rw'ubushikiranganje no ku rwego rw'igihugu. Biraboneka ko muri iki gisata cikawa kirimo ngorane zitandukanye. Muribuka yuko muri 2016 turiko turavugana namwe nerekanye yuko hariho amahera arenga miliyaridi 2 twasanze abene gihugu babarimye bikawa baheraniwe. Imvo rero suko leta yosubiza akarenge muri iki gisata cikawa ni nyinshi. Murabona leta yo kugwa mu gukurikirana bene gihugu kuraba ingene ikawa zifashe mu mirima. Novuga nti twebwe nta burenganzira dufise gushika uno munsi kukuja gukurikirana ikawa ku murimyi. None mumva ibyo bintu ari ibintu byiza cyane. Tureke abo hanze nandi mashira hamwe abari bo baza gukurikirana ingene umwimbu wo kwifata kugwiza umwimbu ku rubuga. Kino shaka biri kibonekeza nuko haciye hajaho inzego nyinshi za Rufike, izi za Senake, izi za Intercafe, ni inzego ziri mu kirere. Amategeko azigenga agenda yivuguruza. Turiko turaraba twafashe ingingo muri leta yuko yosubiza ijisho kuri ibyo bisata, tugasura tugahimiriza kumwe kwa kera turi kumwe n'abafundi b'indimo n'abagoronome b'indimo n'abajeje uburimyi n'ubworozi mu ntara kugira ngo umwimbu w'ikawa usubire ugire akanovera kandi ube mwinshi. Kwisoko abahinga bati
hamwe byoja mu ngiro bizogirira by'ukuri akamaro umunyagihugu ico kibazo mugenzi wacu Emile ne basumba wa radio RPA yarakibajije Emmanuel Nkengurutse yigeze kurongora gisata c'ubutunzi mwishira hamwe rya leta gikaba osibu kuva mu mwaka wa 2000 gushika mu mwaka wa 2006 Emmanuel Nkengurutse avuga ko kazoza ku murimyi w'ikawa kazovana ukuntu leta itekanya gusubizamo akarenge mugihe leta iyo genda igakorera ku bibazo bihanze ico gisata c'ikawa arivyo biraba umwimbu ngene ungana ubu hanyuma ikongera ikaraba akanovera k'ikawa ca kabiri ica gatatu bakaraba ingena amafaranga ava muri ico gisata ingene igihembo cyane cyane igihembo c'abakora muri ico gisata kingana hari atabusumbane burebure burimo cyane cyane uravye igihembo baha abarimye b'ikawa aho vyo bavyiza aho yofasha kuko ikawa nk'ibindi vyose biterwa leta ntiyoreka kubigira ico birabako we nk'uburimye tuvuge ikawa ikeneye ibitabizo byinshi Mbega umurimyi hajya araronka ibitabizo bikwiye araronka ivy'ikawa n'vyindi mirima ko babirima bafatanije tujya dukoko tuyirya nk'ubu hari ibiti vyashaje bitakitanga umwimbu ukwiye hoko gwiki kugira ngo abanyagihugu bayirima basubi baronke barabe ingene babihindura muri ico gihe batazoba kironka ikawa ninde yo bafasha gutyo nk'ivyo birakenewe mu gihe naho ivuye mu minwe yaba ishitwaye kwisoko mbega koko barava bakayihindura transformation barayihingura ku buryo habamwo akanovera gakwiye ajya mabwiriza baterezwa gukurikiza kugira ngo bakore ikawa isakanovera keza gatuma hanze bayigura amafaranga menshi karakurikizwa n'amahinguriro ivyo byose leta irashobora kubiraba ikabihimiriza mbere ikabishiramwo amategeko kuko ikawa bavuze ati ni Burundi butegezwa kuraba ukuntu ako kanovera kama kameze neza nkuko kame ivyo leta regiye kubijamwo byo bari vyiza ariko atari rimwe byo kugenda gufata ngo genda fashe amazine y'amatonorero y'ikawa abayigwanje abakozi nije nzobashiraho ibintu oya ivyo nta bikirimwe ntivyo baba bigishoboka ndibijanye na politike mbere y'ubutunzi y'iki gihe abarimyi b'ikawa batari bake baranidoga ko amafaranga bahembwa atajanye n'uburyo baba bakoresheje ariko ivyo nivyo mu gice ca kabiri c'ikigabane kw'isoko kijanye n'inyungu umunyagihugu akura mu giterwa c'ikawa kizoba kuwa gatandatuza tiri bigina nije nariko ndakibashikiriza naho ubutaha cari ikiganiro kw'isoko.